inshuti bagenzi bavukanyi muri Kristu, bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, ni musangwa amahoro ya Kristu. Turi mu kiringo c'ikarema, nta kiringo twatangurana n'uwa gatatu w'isigwa ry'iminyota, turi kuwa gatanu w'indwi ya kabiri yaco. Kaze rero dutege yompi ijambo ry'Imana ryategekanirijwe uyu munsi, tuzirikane kandi twinovorere iryo jambo, turoreshe ku buzima bwacu nk'ab'Imana koko. Mu gisoma ca mbere tuzakumva ububisha bwagiriwe Yozefu mwene Yakobo, bugizwe na bene wabo kubera inzigo, ariko Imana yagumye imuramira mu makuba yarimwo. Eka no mu nkuru nziza havugwamo abasuku b'abagome bakebuwe kenshi bakica amatwi, none bikwegeye amahano. Ivyo vyose tubisanga mu bisomwa bikurikira. Igisoma ca mbere tugisanga mu gitabo c'Amamuko, kigabane ca 37, akarongo ka 3 na ka 4, gusimbiza ka 12 na ka 13, gusimbiza ka 17 gushika ku ka 28. Dusenga dusamiriza izaburi y'105. Inkuru nziza y'uyu munsi ni inkuru nziza nko yashikirijwe na Matayo mu kigabane ca 21, akarongo ka 33 gushika ku ka 43 na ka 45 gushika ku ka 46. Nidutega amatwi y'Umukama avumerera igihugu c'abiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Israeli yakunda Yozefu gusumba abandi bana biwe bose, kuko yari yamuronse amaze gusaza, kandi yari yamujishirije n'ikanzu y'amagagwe. Bene wabo babonye ko se amukunda gusumba abandi bahungu biwe bose, baca baramwanka, ntibaba bakibasha kumuyagisha nk'umugenzi. Bene wabo bari bagiye kuragira ibitungwa vya se Isikemi. Israeli abwira Yozefu ati, bene wanyu ntibari Sekeni kuragira, ingo ndagutume iyo bari. Yozefu arijura kurondera bene wabo, araheza abasanga i Dotayini, ngo amurabukwe akiri kure kandi atarashika hafi yabo. Baje inama yo kumwica, baravugana bati, nguriya wa mugabo w'indoto araje, ubu nimuze tumwice, duheze duce ikinogo tumutemwo, tuzovuga ko igikoko co mw'ishamba camuriye, duheze turabe indoto ziwe zizomumarira. Mugabo Rubeni ngo avyumve, aramubakura mu minwe avuga ati, ntitumwice. Rubeni arababwira ati, ntimusesa amaraso, nimumute muri iki kinogo co mu gahinga, ariko ntimumwice. Kwari kugira ngo amubakure mu minwe ngo aheze amusubize se. Yozefu ngo aze gushikira bene wabo, baramwambura ya kanzu yiwe y'amagagwe yari yambaye, baramufata bamuta muri ca kinogo c'imanga igaragara itagira amazi. Hanyuma baca baricara ngo bafungure. Bararamuye amaso, baca babona umurwi w'Abanyismaeliti bavuye i Galayidi. Ingamiya zabo zari zikoreye uburembo, imbazi z'ibimoga neza n'abadanumu bari bashoye mu Misiri. Yuda araheza abwira bene wabo ati, hari iyindi nyungu y'ukwica mwene wanyu, niyo kubazwa amaraso yiwe, ngo tumugurishe kuri abo Banyismaeliti, ariko ntitumwice. Ni mwene wacu dusangiye amaraso, turabavandimwe. Bene wabo nabo baramwumvira. Haca hashika abacuruzi n'Abadamadiyaniti, baca barakura Yozefu muri ca kinogo, bamugurisha ku Banyismaeliti ku biceri vy'amafaranga 200, nabo baca bamutwara mu Misiri. Iri ni ijambo ry'Imana. Ibitangaza vyagizwe n'Imana. Ibuka ibitangaza vyagizwe n'Imana. Nimwitegereze Umukama n'ubukomezi bwiwe, murondere inyonga ziwe mudatezuka. Ibyiza vy'agatangaza yakoze, ibitangaro byiwe n'ingingo yashinze.
ibuka ibitangaza byagizwe n'Imana. Yozefu baramufashe bamwambika imiringa bamuta mu ngoyi gushika umunsi iryo yari yavuze ryataha, ari wo munsi ijambo ry'Imana ryamuteturura. Ibuka ibitangaza byagizwe n'Imana. Umwami yaciye amukura mu ngoyi, we yaganze igihugu aramurekura ngo yishire yizane. Yaciye amugira umukuru w'abasuku biwe bose, kandi amushinga ibyiwe byose. Ibuka ibitangaza byagizwe n'Imana. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza nko yashikirijwe na Matayo. Muri rya minsi Yesu yabariye abasaserdoti bakuru n'abatama b'igihugu ati, ndimwumva uyu mugani. Habaye umugabo yari afise itongo rinini, atera imizabibu, arayizitira, yimbamwo ubwato bwo kugana, yubakamwo inzu y'abarinzi, araheza yisigarana abarimyi, aca yigira mu mahanga. Hageze gusoroma, arungika abasuku biwe kuri ba barimyi ngo bamwakire ivyavuye mu mizabibu yiwe. Ba barimyi bafata ba basuku, umwe baramukubita, uwundi barica, uwa gatatu bamutera amabuye. Abarungikira abandi barusha ba mbere ubwinshi, babagira kwa kundi. Ubwa nyuma barungikira umwana wiwe yibwira ati, baza gusonera umwana wanje. Babonye wa mwana, abarimyi babwirana bati, nguyu samuragwa, ingo tumwice tumutware iragi. Baramufata bamujana inyuma y'umurima baramwica. None nyene imizabibu niyaza azogira atabo barimyi? Baramwishura bati, azokwica n'abo bagome, imizabibu nayo azoyishinga abandi barimyi bazohengera yeze bakamuzanira ivyamuwe. Yesu rero arababwira ati, ntimurasoma mu bitabo bitagatifu ngo ibuye abubaka bari bataye niryo ryabaye iteranirizo ry'inzu? Ngico gikorwa c'umukama kandi n'agatangaza mu maso yanyu. Nico gituma ndababariye ko bazoba ku bwami bw'Imana bakabwihera igihugu kizokwamisha uwo murima. Mu kumva iyo migani ya Yesu, abasaserdoti n'abafarisayo barumva ko ari bo avuga. Baragerageza kumufata, ariko bagatinya igihugu camubonamwo umuhanuzi. Twakire kandi tuzirikane Yesu na Kristu. Bavukanyi bakundwa b'Imana, ba sogokuru bacu bati, agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Ego cane biragaragara, cane cane mu gisomwa c'ijambo ry'Imana twumvise mu gitabo c'amamuko. Kandi gaburya ngo umugani ugana kariho ntuva ku giti uva ku muntu. Ivyo twumvise vyashikiye Yozefu, umwe mu bahungu indiri ba Yakobo, mwene Izahaki mwene Iburahimu, mbere umuhererezi muri bo, ngo yakundwa cane na se kuko yari yamuronse mu busaza. Ivyo vyamubaye ko birafitaniye isano n'ivyo twirirwa turabona canke tukumva irya nino. Bene wabo twumvise ingene bamugiriye inzigo y'akazikira kubera akundwa cane na se, ha kubinezerererwa. Mbega imburabugirire z'abantu! Kumbure hari naho na twebwe ha guhimbarwa nuko umuntu nkatwe ateye imbere, yorohewe mu buzima, akunzwe. Hari naho haduka mu mutima inzigo iteba igahinduka, iteba ikiserurira mu gatotezo,
mu kuvuga nabi, mu gutega imitego, mu kunebagura canke mbere no mu kwaka ubuzima. Ubugome bwaranze abo bavukanyi ba Yozefu bwabatumye batakimubonamwo umuvukanyi, umuvandimwe basangiye amaraso, ahubwo bamufata nk'umunyagahinga ataco bavana. Rabaye mu gitabo c'amamuko kigabane ca 37 akarongo ka 19 ngo bavugana bati ngurya wa mugabo w'indoto araje. Tibabaye bakimubonamwo mwene wabo, ha kuvuga ati ngurya mwene wacu, ngurya wa mugabo w'indoto araje. Babazwa n'urukundo akundwa n'ibimenyetso bihishura ubwiza bwa kazoza kiwe, maze baje inama yo kumwica no kuzimanganya ibimenyetso vyose vyobagiriza, nka kumwe kwa Kayini igihe yica mwene wabo Abeli. Murabisoma mu gitabo c'amamuko kigabane ca 4 akarongo k'8. Abeza bavuga bati kirudukize, ababi nabo bati wokira ntawo gukira, urakayokera mwiyogi. Kandi ivyo hari naho bigirwa n'abakristo. Uri n'amatwi yo kumva riyumve yikebuke. Babandi bati imanga ntimarira Imana. Yego cane, Imana yagumye igarukira Yozefu mu gihe yahigirwa n'abo yari kuzera kurukiza. Rubeni yaragerageje kumurokora. Twavyumvise mu gitabo c'amamuko kigabane ca 37 akarongo ka 21 na kangwi 22. Eka na Yuda ntako atagize, akoresheje ubuhinga bwo gukaburira bene wabo baratse ngo barondere inyungu mu kudandaza mwene wabo, hakumusesera amaraso ubusa. Twabisomye mu gitabo c'amamuko kigabane ca 37 akarongo ka 26 na ka 27. Bavukanyi, nk'uko tuvyumvise, kuri Yozefu hasigaye aho Imana gusa, yo ikura kure kandi yarabigize. Ubugome bwa bene wabo Imana yabuhinduyemwo akayira kazobashikana ku rukiza. None rero ko Imana ifitiye umwe wese umugambi kuva ikimurema, nitwihatire kubahana nk'abaremanywa agashusho k'Imana nyene, duhimbarirwe iterambere ry'umwe, kuko ariho twotezanya imbere mu rukundo nyarwo rw'abivyariwe n'Imana. Tubayeho gutyo niho twocakamira bwa bwami bw'Imana twemerewe kuva isi itararemwa, gutyo ntitubuhushe canke ngo tubunyagwe nk'ababasuku b'abagome twumvise mu nkuru nziza. Ubuzima bw'umuntu nikatihabwa, nta n'umwe afise uburenganzira bwo kubwaka canke kubusinzikariza uwundi. Ico dutegerezwa jewe na wewe uko tuba twose no kubwubaha no kubwubahiriza, mu kubuteza imbere uko dushobora kose, no kubukingira ico cose cobugeramira. Nitwimenyereze kandi kuba mukuri, twumva impanuro zigororotse tudasiba guhabwa umwanya tukiri ngaha kw'isi, kuko nk'uko tudasiba kuvyibutswa, uguhanuye vyiza abagukunda. Ntugahumwa amaso n'abama bagukikije bagukomera amashi, vyose muvyumva kumwe. Uguhanuye mukuri si umwasi w'ugucisha ku buhomba, ariko nushaka gukira kandi ugakura. Uwanka impanuro y'ukuri nka baba hereza nkuka bakuru n'abafarisayo twumva mu nkuru nziza, yamagabirije ngo yikure ko imvuga kuri, ariko Imana iruta ingabo. Murasoma muri Matayo kigabane ca 21 akarongo ka 45 na ka 46. Mukama, mwibatisimu twabaye zimwe mu ngingo za Kristu, we yamara umusaserdoti, muhanuzi n'umwami, ngo natwe tube nkawe. Waturungitse mu murima wawe w'imizabibu, ariyo bene wacu abavukamana, hakabamwo abagororotsi n'abahetamyi. Turonse ubwitonzi n'ingoga bikenewe kugira ngo dushobore gutunganya neza umurima wawe. Kino kiringo ceranda c'ikarema ntigidupfe kubusa. Nitwahinduka tugafasha n'abandi guhinduka,
ntituzohengeshanya kuyaga ibyiza vyawe vy'agatangaza. Amen.